Ako karakanyamuneza kugwaruka rwahoze kw'iyarara rya Buterere ubu basanzwe bakurikiranwa n'ishirahamwe Back to Life mu gihe bari bahejeje kuronswa ibikoresho vy'ishure n'abarongoye iryo shirahamwe Back to Life kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 16 Nyakanga umwaka wa 2023 gukura abana mw'iyarara rya Buterere ico ngo kiri mw'ihangiro ishirahamwe Back to Life ryari gihaye. Ivyo nivyashikirijwe na Havyarimana Sylvestre yatanguje iryo shirahamwe amaze kubona ko umwana ashobora guhindurirwa ubuzima bigashoboka. Ihangiro ryacu muri iri shirahamwe mu isanzwe twihaye ihangiro ryo gukura abana bari kw'iyarara ku Buterere ni benshi cyane, ariko gushika isaha turafise abana 180 tumaze gukuramo. Abo bana 180 bariga, tukabagaburira, tukabambika, kandi 16 muri bo basanzwe baba muri kino kigo. Abo bandi basigaye baraza bagafungura bagataha, ariko bakaza mu maformation yo mu kigo mu nyigisho zitandukanye zibera hano mu kigo. Turabavuza kuko iyo ushitse kw'iyarara ariyo imiriro myinshi, kubera iyarara batayo barariturira. Turaronka amaka menshi rero y'abantu bahirayo, turaronka amaka y'abantu usanga bagwaye ibikomere n'izindi ngwara zifatira ku rukoba dusanga zigenda zibazako. Turagira ico twita encadrement mu bintu vy'imikino, turabigisha amajeu atandukanye, turabigisha nyuma yo kubigisha tukanabigisha rero kuko ishiramwe ryacu dukora mu buryo bw'iyobokamana, na cane cane twisunga ijambo ryanditse mu gitabo ca Bibiliya igice ca kabiri, igitabo ca mbere ca Samuel igice ca kabiri umurongo w'8, aho havuga ngo niyukura umugorwa mu mukungugu igashira hejuru umukene, imukuye mu mwavu ikamwicazanya n'abahambaye. Gukura abana muri iryo yarara rya Buterere no kubahindura bakavavanura n'utugeso tumwe bari bafise, Sylvestre Havyarimana avuga ko bitamworoheye. Aba bana tukibakura kw'iyarara ntivyari vyoroshe, kuko mu misi ya mbere twiruka nabo, wamushira mu ishure ugasanga ibikoresho yabitaye, ugasubira kagura ibindi, hamagaga n'ikindi gihe nabo banabivamo ngo tora ibikoresho vyanyu. Naho twabagaburira saa sita no mwijoro twabonye ko vyabaye ngombwa ko tubanza kuganira nabo, tukabanza tukaraba icabatandukanije n'imiryango, kuko benshi muri busanga ata miryango bafise. Intambamye rero twahuye nazo wasanga ari abana bamenyereye kurara kuri iryo yarara no kuba kuri iryo yarara no kurya ibivuye muri iryo yarara, aho usanga banagiye no mu zindi ngeso mbi, kunwa ibiyayuramutwe, ubusambanyi, aho twagiye dusanga ayo maka arimwo kugenda babibona mu bantu bakuze bari ngaho kw'iyarara. Iki gikorwa turiko tugikora, nababwiye ko turiko mu yobokamana. Ubwa kabiri turiko dukorera igihugu. Aba n'abana b'igihugu, nanje ndo w'igihugu, ndiko nkorera igihugu, kuko aba badahinduriwe ubuzima muri kazoza bobaye abasuma canke bakaba mu zindi ngeso mbi, bigatuma igihugu kidatera imbere. Uwarongoye ishirahamwe Back to Life atera kamo leta n'abandi babishoboye ko bogarukira kuri urwo rwaruka, bishobotse rugasubizwa ku mashure, kuko abenshi muri urwo rwaruka usanga bahoze ku mashure. Kubw'ivyo rero ndatera kamo cane leta yacu y'u Burundi itugarukire ko iturabe, ibone ibikorwa tubigejeje, na cane cane ko turi mw'ihangiro ry'igihugu cacu, aho igihugu cacu gihimiriza ko umwana aba mu muryango. Ni naco gituma twari duteye akamo leta y'u Burundi bwa mbere, bwa kabiri tugatera akamo abagira neza batandukanye, abo mu gihugu n'abo mu mahanga bashoboye kuba bari kubakorera muri kino gihugu. Ndayizeye Bonheur, umwe mu bana basanzwe bakurikiranwa n'iryo shirahamwe, atwiganira ubuzima yaciyemo kugira ngo ashike ngaho kuri uyu yamutoye muri iryo yarara. Nitwa Ndayizeye Bonheur, nari umwana, mama ari umusazi na papa nawe fise. Naciye mba mu buzima bugoye, mama yarantaye, nze ndayerera mu mabarabara, ndara mw'ibarabara, ndatinda ndashika kw'isetemu. Papa babona benshi nawe arantora ashira mu bandi bana nkanje, baradutunze kandi adufashe neza, naco tubura, adufasha ibikwiriye. Nawe nyine Imana imuhezagire, Imana ibashe kumuha imbaraga zo kuguma igira ingufu zo kuturonderera. N'abandi bana bari kw'iyarara natwe dushaka kubokura, bakadushira mu bandi bana nkatwe, tukabana amahoro nk'uko Imana yadufashije turava mu iyarara, iratwicarikana n'abakomeye, dushaka nabo bovayo tukicarana natwe. Imana ibashe iduhezagira,
iduha ubwenge bwo kumenya mu ishure itumenya ideho ndero shasha kandi tuze turangiza umwaka mushasha. Mu gihe hasigaye iminsi 2 kugira ngo umwaka w'ishure utangure, ubwo rwaruka rugera ku 80 rusanzwe rukurikiranwa n'iryo shirahamwe rwaronkejwe ibikoresho by'ishure bigizwe n'amakaye, amakaramu, ama uniforme, amasakoshi, ibirato n'izindi mpuzu abo bana bashobora kwambara.